hadakozwe ikintu kihutirwa kugira ibintu Sadbi yagize bibandaye hari Sadbi yabuze umuraperi nawe nacakora ukuntu muri ya disinze bica bipfa oje ndatahura ibyo Sadbi yakoze yashatse ko impamvu Karabasasa yama ku mbuga zanje namanda namuvuga ni kubera we ndi neza yuko nta parke nzojamwo urabyumva nawe nta parke nzomutwaramo Karabasasa aratahura neza yuko MB data amari yo kuba umujini yari yansi turi mu no mugatumba ba acagaruka yishimikije utuntu twanje byunguka nanzona bisha ya we ega iyo ndi hano nibondi amafaranga bakuye Rauli ngo yaramuhamagaye mu comedy ngo urengo ni boss lady urengo ngo gwabwa miliyoni 100 na paesh atama mashimeshi Nelly Nat kacha kaduga hejuru mengo nakazo umengo numuzuka na imuzu ari zikambaye no kuri stage urabyo kacha gatangura Rauli kacha gati zimwe ko Alvin Smith ibintu byose akorera amahera sibyo kiganiro agusaba inoti haga no mu modoka yiwe Alvin Smith naguha lift agupakiye urariha oya Smith bas nta uzujya Alvin Smith na lift agupakiye ntarabangura umudemu nabangu vizingidi nabangu viziki urariha yana kinya kabundo none mu byungu Alvin Smith yigeze kubwira abaje bamuherekeze igihe bagenda kurondera ibitoro muri Kongo je nubu bajya batipe ndabajya imihari kuko uno muziki ndashobora kuvuga ko nibo bawishe ute Pardon Yemisho twakoze uraza gusangamwo connection aho umuziki wabo wafatanywe n'umuziki wawo hambere hariho transition yabaye uno munsi turacagira ku muziki ba Pasi bazanye urabyumva ona gushika uno munsi umuziki ba Pasi batanguje twa de centre nabandi bari kumwe muri ico gihe muri iyo myaka ko nibo barabahinga bawo ba Pasi ba Jeremy production nabandi bitwa ba Bochum nibo bantu Bonjour, bon après-midi, bonsoir, muhondire ndabaramutse mwebwe mwese muko muradukurikirana aho muherereye hose akajwe nkuko mukumva himbazwa Sterisi s'abonner utarayigira j'aime commenter partage nimbuye reka banturindi umwimbu wiritse wa mahazi ugira urima amazi uri musi turarima amazi ku marapu menshi y'ubugesera himbazwa Sterisi rero utaragira s'abonner j'aime commenter partage kumbura ubigire kugira ngo se ibishasheze biragushikira bigezweho biyaju biri ku mwanya imbere ya kamera ETOILE Simbizi wasema bwo kutegera nita Simbizi wasema reka David ntavyonzi Idris sawa munyoni nk'ivyo byose ndafise umwanya wo kubivuga ndo urahega de mani twari dukumburanya ntreta nahora shamu gacupa bari baranshize mu gacupa pore sana bari mwikonje nari mu byunguka mani ibyunguka by'iwanyu biraterana ishavu ibyunguka niso ubijya wakobotse kwe ni njyankuge ego frère njyankuge birimo inzigo birimo amashano birimo ishari Idri nabirayemwo ndavyirirwamo ndasubira yo niso yamani namenyereye wamenyereye kabisa mugabo urazuba ntibagusha niyo mpamvu guma winyegeze gume nyuma ya kamera sishobora aha barinda kundondera kugira bandonke bakandondera bakankura uraza sha babona ubwo bwiza ufise oya reka ivyo bintu bakana nakubwiye yuko bisaba ko nawe tukudandaza jewe munshire sa munshire ega nivyo bidutunze muri entertainment navyo biri mu vyuka kandi ivyo birimwo menshi kukundandaza nka ndandaza aba followers banje ubadandaza gute we Jofete yera amantangara abantu bose ambavuga ngo babone mwiyabone je nta rimwe nigera mvuga ati ngo mwiyabone je hazushaka kandi je nkaje mazi iminsi none ko nkicisabira agashaho bimpora oya si ngombwa urumva hariho bar umaze neje mu tipo ko turavugana ambwa ati ngone ngo babone ko bataduga ambwa ati none wewe abo warabahimbye baramaze kubacagira umbe nabwire bimeze
jewe natanguye kubabwira jewe nashaka je dufate nka page yanjye ko je nkorera cyane Facebook cyane gusumba kandi mwino minsi nk'ikintu cyose postinga cyose baguma bantuka rero ndababwira abo bantu ati none hari umuntu yandika guco kirofa ngo ibiki n'ibiki cyangwa ati niwe urashara cyane nzi ko wagiye hari umuntu yambwiye ngo kwanza ngo naka ngo arazwi mbwe ati none je ndakuzi harambwiye hari umuntu yagize commentaire ngo jari hari umu artiste nabibwiye mbona nkubone umva yagomba kwiyumva yuko ari umustar cyane mbwiye ati none nanje ndiki none ntuzwi nanje nkuko nzwi se rega abantu bivanye n'ibyo ntabana bakore baze ko abantu tutazi rega kujyazwi nanje nikonzwi cyane mubwiye ati wowe ukufise abafana nanje niko ndabafise uko bibaza yuko wonshuhirizamo abafana bawe nanje niko nanje biwanje no bagushuhirizako urabyumva ati rero byiza rero tubane neza ntukeneye ko twese ko arabamesha ngaha inzara tuzihisha prefera kugenda ingumi imeze uko numenye ko twinzara tuzifise urabyumva so rero abafana batukana cyangwa bagira iki bose n'abafana mu bisanzwe dufate par exemple wana nka je umuntu yigeze kumba ati kweri kirone namanda kubona mu biganiro byinshi ambwa ati je ndi mu vyunguka sa tubiganiro yaririmbye ngo je ndi mu maparara ngo nawari mu vyunguka mugana ngize iparara zanje nivyo vyunguka byanje izi parara zanje nye nizi nivyo vyunguka byanje uravyumva ko jewe naramaze gutahura uravyumva ahubwo wowe niwe baba mu maparara jege naratangaye mbonye ige Fari yaza kwiza Emilio Dovi kuri Superman mbona bamushiriye gato urabyumva none hama mu nyuma yo Emilio Dovi haciye habiki ivyo nabambwiye n'aba artiste batandukanye wewe uri umusani sivyo menye ingene udandaza ibiharuro vyawe urabyumva bera yose namba akamo ababone bose mufise muba mubahatsi numuca mumenya na content mubaha izo content je ndafise nk'aba followers biwanje mfise dufate ko kuri page yanjye kenshi kuri page yanjye ya Facebook ndafise abantu bankurikirana abantu je bankurikirana hari gihe murabo burya buturera nshobora gupartage hajya bashobora kuba interesse n'amakonto nimba nakishije kuri Akamo TV kwasanga rero muri bajya bonyene baraje baribwirije kuza utinze kubabwira ati ngo abone ngo nimbwire subscribe nimugire kino ugenge numubwira ati link ikiganiro cyose kiri kuri Akamo TV acha jaye uko ni kukwita kudandaza rago ko jewe simvugana nabo bo sinzi cyaje kibazana baje kumfollowinga par exemple harababazanywe n'ineze n'abazanywe n'inaje kandi nkuko hari abakura babinyegeje batagira je ndi nka porno kabisa bose bararaba mbwa bose ntibavyemera bivuze ko hari abakura babinyegeje kimya mu cyumba nta nasaba ntani nayigeze ko mu pastor yakarigisha ariko arahamagarira ngo baze bashira muri za nyigisho zimwe barabeza ngo ingo n'imiryango ngo abubatse hari un pastor yabigisha ngo baze baraba porno wewe beshere un pastor we byarabaye n'ukuri nukuri byarigeze kuba biri serie bana jare kubera ngo baze ngo bari boostinga nyene ngo bamenye ngo utuntu dushasha rero nanje ndi nka porno ukeneye kumenya ikintu gishasha amakuru mashasha yo ya entertainment uza kuyabaza je unyemera utanyemera hari umuntu avuga ati wagiye gitipe ngo nikigugu mugabo yagera mu nzu y'inyegeje naga telefone kiyo asanga yabaye useriye hari gihe mwana nigira muri bus nicariye inyuma habura umuntu umuvye n'agashapo yifutse mugari karabasema vumba gate nakubonye mze mugabo rero umusare abo ni baravuga muga ndakunda kandi rero jewe ikindi naco je nk'abanyemera benshi ntibakomanta ntibagira na like reka nabantu umengo ni complex ndabitaho aje nawe umavuga ati ngo hamwe ngo no komanta ko ngo boca banca mu rusengero n'ikisuyo ndica araba nukuko Imana araba bavuga ati hari umwazamwe ngo yengura pe ati none
ngo nopime ngo nakandako ngo bace babibona kandi nivyo nivyo dufate nk'uwa ukanze like kuri ku kintu ciwanje wowe bagufollowinga bose bace babibona yuko wagikomance ko gica kiduga bwaje yo sabone narayigize mugabo ivyo bindi vy'ama like ntibiba bikeneye muze kuri publication ndashaka gushira ko publication gutya baratsa ino publication like biraboneka reka nanje hari amashene amwe dukurikirana Bagaje ama TV online aguma avuga ngo baramaza abantu kugira tumenye juste content dugira fetara ama content dutegereza gukurikirana kugira tumenye abandi abansi b'u Burundi bavuga iki ageragira jeme aya shaka kugira jeme ko boca bambloka hari umeshaje yamblotse nukuri kw'Imana hari umeshaje yamblotse umva nkanze jeme cyambloka kugira sinze ndabiraba ko ndabiravye non chamenya ati bariko baravuga ibi nibi kwe nanye cyo tumenya ama content duca ducrea nk'ubu ari abantu bazi ko mu Burundi ari nambara yakaca mugabo twikwe kubera inkuru dushya kwa kamo tukazanga tukavuga ibya bakarabasase tukavuga ibya bande nabande bakoresha umwanya bagapostinga amafoto kagira iki fresh cyari content ngaha abantu bose bakinjoyinga ndamuhayesha content baramuhaye content kwe azamvuge nabi barabonye iburu delisia barayibaciye mu rusenge none ko bagucingwa ndakwitorereye bayidoye ndabahurusa ku Idrisi tumusanzi kwa mama wiwe kwa mama wiwe niyari iwawe ivyunguka vyahe vyarangiye mama ndiko ndamukoreshereza imodoka ye ntibagwa bumva amakari imodoka yarashofa ama bayikora bwije ntwayipima neza taba mekanisye ngane bako barapambana bitwa ba Ezekiel na John Ezekiel barapambana ngaho niba ariko barapapa ya narinzi ko ngira ndabahurusaho ko byarangiye ivyunguka wabuze aho kuba usubiye wanyu oya sha vraiment je nivyo namambwira abantu tumaze kumenya amayeri yo kubibujumbura araguherana nayo nyene amayeri yo kuba mu muji none wibaza ko ngatazo guherana yidi amayeri yo kuba mu muji nashobora kiretse kiretse ngwaye nyene nkagwara imihogo nkomeye nyene atangwane mfise ubuzima bumeze fresh umutwe wanje uturuna neza shavyogorana ko amayeri kubibujumbura yomerana ngigifise ingabire kubwira amaparara je ndabizi ko azoguherana shanda nigipasa amayeri yo kubibujumbura ora tout simplement abaririmba R&B ubu baririmba rap bararapura amayeri yarabaheranye abahora baririmba R&B bararapura bagana bibuze Bravo, bagana nabo byanse ko bitora. R&B barapura. Dufate nka je par exemple. Je nabonye kuva kare yuko rap akuna. Ndayikora. Urabyo? Je nubu nyene aha ubu nyene twicaye nga mu kiganiro. FIG tumeka ikarankorera beat. Kubera karabasase yarafashe. Ega ono kuvuga baririmba ivyo. None nsigurira nkene unsigurire na wewe ingene amayeri yo kuba mu muji yonyankira mu gihe nabandi bose bakeneye kuba mu muji bishimikiza jewe bana raba nk'ubu MB data amayeri yo kuba mu muji ntari yansi turi mu no mu gatumba ba acagaruka yishimikije utuntu twanje ivyunguka nanzona bica ega yondi hano bondi amafaranga bakuye ega je mfise gute urari ino entertainment reka ndakubwiza ukuri hariho kuruhisha n'amafaranga hariho gufungishanya mugabo professional kumvo zakazi sivyo kumvo zakazi ni nkibi urazi ko aheruka gusohoka n'itegeko mategeko mengo baheruka gusohoka ryamenyesha makuru yuko atamenyesha makuru azosubira gupfungwa ahogwa akazi tofu matangamani kukosa ry'akazi urabyumva rero ni nk'ibi ndakubwira ati habaye ikosa ry'akazi ry'ibidukora ntibiraba akazi ku buryo n'amakosa bikorwamwo twahita amakosa ngo reka ndamwitwarire ngo reka ngo ndamurihisha amafaranga kuko ntiharagera ndabizi byose ndazi abaririmbyi bakura mu micoro
concert zibagaki babon ushaka usanga nk'umuririmbyi yicaye ku telefone nanje ubu nyene ngaha turi ngaha bo apara n'aba diaspora bashika kuri bane kimo propose yuko Sadbi ndamwishura tiko barakagaye umva nibo nyene banyirondeye n'abandondeye maze kurondegwa n'utwa Didier Kiss na Mario Balotelli n'utwa Black Chance ubu ndiko ndavugana n'utwa Julius Kambarage wa 26 Life nawe wewe rero proposition ari karazana bisaba yuko nkora collaboration y'abarapere benshi urabyumva kugira tumwishure neza mugabe nayo irashobora guteba ko ibintu byo mu Burundi turi mu Burundi mara indwi imwe ntahadakozwe ikintu kihutirwa kugira ibintu Sadbi yagize bibandaye hari Sadbi yabuze umurapere nawe nacakora ukuntu muragi ya disinze bica bipfa oje ndatahura ibyo Sadbi yakoze yashatse ko ino game tugira iki tuyivyura niyo mpamvu rero ikintu cyambere cyama kivyura game ni beef hagano mpamvu agiye Sadbi ndamumomora atakinya kandi guratanga ivyunguka urabyumva rero eko nandiko ndaja rero nce nigaruka ko imwe nenda kubwiye yuko abantu bose bakeneye kunjyamako uvuze yuko no bishuza ndakubwiye yuko ntiharagera kubera ino industry turiko turayubaka kandi industry bigira yubakwe ibeho na amatafari tuyashinge nyene ibeho na ibi byiyumviro turashikiriza tukerekana uburyo ibintu vyokogwamwo uravyumva uburyo nyene vyokogwamwo ko abantu benshi turi muri entertainment bakoresha amaranga mutima abo amasantima wowe yakoze iki reka ndamufungishe yakoze iki yoge ntiho mwishura ntimungana uzuraba commentaire none nitungana kandi none yandisinze eske wowe n'umusatsi wowe disinga umuntu mutangana Yagaga namba Sadbi yavuze ati reka dufate par exemple kuri Sadbi avuga ati reka nkoresha amajambo ya Simbizi ivyunguka ijambo ivyunguka ndarikoresha reka Simbizi ndamuririmbe muri refrain yagaga refrain yose ni Simbizi kabyo yego refrain yose ni Simbizi aho turayibacishiriza ngo urabyo wari urayishemo barayizi ni wamutangura no urumva haga ni vyiza urati ko mazi imisi kuri akamari uvuga gusasi none kuberiki karabasase wenyene karabasase tuza nayo nyene karabasase tuza urabyo vyose c'est-à-dire quoi karabasase bari mu kazi namanda nabivuga nwe muririmbyi wenyene dushobora kubona ivyiwe aragerageza ku buryo ku mbuga ziwe nta vacances yigere ba ku mbuga ziwe ku munsi baronka ama contenu abandi baririmbyi nabo barajanga uzoronka contenu wari uko agiye muri studio gasoye indirimbo karabasase urubuga rwiwe rwa nta konje rutanga day by day ntuburi kintu niyo mpamvu rero najewe nkaje vuga ati ngerageza gushira hanze ibintu by'abaririmbyi ndashobora kubona nka karabasase par exemple wewe entertainment rayitahura nta ngorane impamvu karabasase yama ku mbuga zanje namanda namuvuga ni kubera we ndi neza yuko nta parke nzojamwo urabyumva nawe nta parke nzomutwaramo karabasase aratahura neza yuko ibyo entertainment ndamwanditse aranyandika namuvuze aramvuga mike kuri mike cyangwa urupapuro ku rupapuro ikaramu ku ikaramu intoke ku ntoke ari social media ni social media ari kuja muri studio tukarecordinga nuko aho ni intambara za entertainment zibera mugabe intambara zitarimwe amaranga mutima ko ugiye gushaka amaranga mutima n'ubu nyene no cyangenda gutabuza convocation ya Sadbi wewe warashize mu bintu byawe ivyo warandirimbiye warakoresheje amajambo yanje no cyane twarira MB data warankoresheje amajambo yanje wowe yanashizemo n'izina voilà urabyo bisigura rero yuko uno munsi entertainment baracakeneye agashitsi ka kera mugabo kitahuye twaragiye duhereza ikizere ururunganwe rushasha ko bashobora kuduhindurira ibintu mugabo bone bagaca bagenda bagaca batakara cyari umu artiste asura indirimbo ziryoshe vraiment udurabe nka D1 buri gihe asohoye indirimbo vraiment ikige ntashobora kumara umwanya ari karavuga nka Sadbi buri gihe raba imyaka amaze kuva 2010 kuva 2009 Sadbi ari mu kanwa k'abantu igihe ari mu Rwanda abonye yagomba tembagare cyamukurikije cyavuga ati ngo gwaye cancer yo mu mutwe peut-être yo cancer ari gay mu vyuka urabibona rero Sadbi rero bujya n'umuntu azi gutanga ama update tanga ama update ku buryo itangazamakuru mushobora kubura ikibazo cya Sadbi baza urabibona niyo mpamvu nige azogeregera itangazamakuru babaza ati none kubera iki mwaba mubaza Simbizi gusa
kweri kimwe mamuvuga SATB gusa gusa muri iyo ndimo menga yakweretse ukuntu kumenga ntimungana donc kuyaniza iki ntacu c'est bon nanje niyo mpamvu nanje nja muri studio gena nanje ndamwereka ko dutangana hariho umuririmbyi ikiganiro kiraho naravye avuze yuko nawe agiye kumwishura muririmbyemwo nase kumuvuga kuko sinzi nabonye kuri stati yiwe uvuga ati jewe uzosura kumbaza amakuru yiwe azoca ndi mugabo je ndiko ndaguha ivyunguka je naraguha ivyunguka ndemerewe kuyakubaza amakuru ya Bface oya oni binakenewe nawe nzi bwa mbenda namwumvise uyu tugiwera Natasha nawe nzi none nawuzi ko duka barimbye bifuta bifuta gute ko rataguha ivyunguka oya harabari nyene bonyene bifuta nto yaramaze kwiyahura ntawe nzi sinze kwa naba abise ndirimbo sinzi ntako ivyo rero namba baho ni asori iyo ndirimbo muragenda mu mbazi vyiwe hari mugaje sindi umuvugizi wiwe ivyo navyo nzi ejo bundi yari ngaha kuri akamutiva ikaratanga amakuru yiwe ubu naho bigenze gute kugira ntuyata inde Bface nawe nzi nta makuru yo mfise nawe nzi byo nubwa mbenda namwumvise nene jekeneye kumenya igituma umwihakana ubuwe canke yarakubujije jewe yarakwitwariye je nta munanyitwarira reka ndagusiga reka ndakubwira ingene ibintu bimeze n'ingene amateka avuga sibyo je ndakuvugiye mu kinyamakuru jewe subu mpaye ijambo gico nico ndazi ko ari umuririmbyi nabujije azobwire abamenyesha amakuru ntibasubire kumumbaza barimbye menshi maze kwibabwira kuje n'umuvugizi wabo ko aje mvugira uwampaye ivyungu habwo par contre ari kumbaza nk'ivya pasi wait ndabikubaza bure kumbaza nk'ivya dramati ndabikubaza wombaza ivya Adam iyo ahubwo Adam amanitse hajya nta numwe ariko aravuga amateka yiwe amanitse hajya kuri nuze ubu batanguye kunyagiriza ngo nari amafaranga yiwe yibwe urabyumva ngo yaribwe ngo je ngo namuriye amafaranga amanitse umunyamwaro amanitse hajya afishira amanitse hajya wara kuri Prince Rege hari urafishe runini yaguru warona uri muri bus urarubona ijya pancarte rero ubu rero ko banyagiriza ngo je ngo namuririye amafaranga abantu mwe nabo nibo mukwiye kumbaza urabona umuririmbyi reka ndakubwira icyo bita industry namba dukeneye ijambo gitwa industry ko ribaho tuze turavugira abaririmbyi bikura inoti ko nawe nabakeneye kuronka bavyo akora umuziki kugira aronke mugabo bo baba bakeneye d'abord uraba nk'umuririmbyi amaze kubaka izina kenshi binda byibuka kera wasanga studio agiye gukora indirimbo atariha urabyo ugasanga na audio ntayirishi abaririmbyi mwe nabo rero bakuze audio bataziriha video bataziriha ari abaririmbyi benshi babaye mu management wasanga ama audio video atanakimwe bariha babayeho kwagusa rero umuririmbyi nk'uyo kugira yikuri inoti n'ingorane mugabo apana ba Double J nakiri kubajya baratanga ivyunguka naho bari amafaranga umutipara kandi we Double barako dose na irangici amureka arabiruka ko bamuri miliyoni 6 za collabo bakora collabo mugabo byose byasaba bagire mediatoire n'ibindi Double J nakiriko ndabigiyemwe birahagarara mugabo ifo yuko n'abarimbyi baza barabaseriye nabyo ifo ko abarimbi baza barabaseriye baguhaye ivyunguka kora kazi cyo kimwe n'aba promoter no munsi bariko baranyagiriza ngo je ngo yari amafaranga ya Adam ko sinakora kazi je nababwiye yuko ako kazi none afisha ntimanitse haki urabyumva ni example rero byiza nuko umuntu ahawe amafaranga azara yakorera urabyumva rero kuzurambaza rero abaririmbyi ati amafaranga batanga abo baririmbyi bawe hazogera igimuza mumbaza umuririmbyi navuga ati ni sawa kubera nambo keneye gukora umuziki uronka amafaranga nabo yasohore ugiro yaronka none baza yuko izi investissement mugira akamo TV ndakubwira ingene bababesha abaririmbyi abaririmbyi bababesha yuko YouTube yinjiza amafaranga abyo sawa naho yo biyinjiza nta marundi mukeneye Chendaze ngaha umuntu yigeze gusaba ikiganiro ngo yagisabye nabari ku salon vibe nambariye numbatse bamusabye mengo 500,000 francs ikiganiro kimwe bamukoresha bamusabye zunguka voilà
urabyumva ko udashaka ko abandi babikoresha none ni ibintu ndakubwira rero ati bareke kubahenda ngo amafaranga muzo yavana hanze abivuze kuri akamuna tuzoza turarihisha oya none ibindi murondera nibiki none nimwakura mugafatisha ngene birenze bigakara ngene bikaze ibikurikira ege ngwane hari abantu bababesha ngo murondere mukorera abazungu izo za YouTube zande za Facebook na ma platform y'abazungu urabona na platform y'abazungu mwa bacayi babigiza yuko mutegeza gukora muronke n'amarundi ayo marundi nayo nayaye ni jenze gusaba service nka chomora nka guhereza urabona ndi sofye naguha urabona mugapara amafaranga yo mu miyaga babizetse aya mafaranga yo hanze arahari kandi iyo kirakeneye ama devise sivyo muga aba baririmbye nabo batiyumvira neza nambukeneye ikintu sivyo ugaca ugomba no guca intege ababikora ukagenda ngaho ngo aratanga amafaranga kugira bagiye isebo none kwisi nzima abaririmbye baratanga amahera kugira babavugire ibyabo je ndazi n'umurimbye amaze kumereza amafaranga kugira ndamuponde ko yabonye yuko hamwe no icyo strategy yo kumuponda ariho yoduga do plus ya urabyo rero niko game zikinwa niyo bita industry c'est-à-dire umuririmbye aronka amafaranga umesha makuru akaronka amafaranga producer akaronka amafaranga umufana akaronka amafaranga ni rotation ni industrie musicale urabyo kubera ujya mufana aguze urabyo akagurira umuririmbye par exemple umuririmbye yaronka agaca gumiza nga uzotera imbere y'Arome ufise ikinyamakuru kandi abare urije ukorera mu gisata entertainment namba umaze kugira investissement muri divertissement bisaba yuko iyo divertissement nyene ari ikwinjiza amafaranga niyo mpamvu rero iyo ndiko ndabwirwa abaririmbyi batiyumvira ico yuko namba simbizi ariwe yamavu aje imbere akavugira abaririmbyi naka ukumva yuko utomuha amafaranga ahubwo guhabwa amafaranga simbizi ari ukumenja aburi kurihenda cyane gose ego tuje rero no kuvya Nelly Nat nabonye yari wanditse kuri page yawe ko amafaranga ya page yagize amariye munutse none ntagenda akatanga none rero nako wewe wikwege uri siro yuko ashobora kubagize ayatanga muri ntuze akayatanga ndazi none we baguhamagaye muri concert ati uyu ni boss lady aheruka kuronka imiliyoni 100 za page ugacuduga kuri podium umengo uje gutora Coupe du Monde kayaduga Primus League urayitahanye ubwo rero ugahitangura gusesa amafaranga kuri podium amafaranga ubugombye ko twe dutahurike tuze tuvugize ukuri uraduze kuri podium utabwiye kugabira abantu amafaranga niyo mpamvu hari ibintu bimwe bimwe dukoresha ubwenge haje umu MC ashobora kukubambisha bano bajya ba MC umu MC yakize urubanza akagwica bivanye n'umwe nawe Rauri ngo yaramuhamagaye mu comedy ngo urengwe ni boss lady urengwe ngo gwabwa miliyoni 100 na page atama amashimeshi Nelly Nat kaca kaduga hejuru umengo nakazu umengo numuzuka na impuzu ari zikambaye no kuri stage urabyo kaca gatangura Rauri kaca gati urazi zimwe uramaze nuko umukizwa utigera uja kuri Gera Plaza muri Karaoko abe abanyekongo bakorotse ingene basuka inoti hari umusani wanje yitwa Baswahili niwe ashobora gutana n'umuriyoni iyo yakubise Karaoko yaririmbye apara amahera kwera bakungumani yababonye ko baji kendi bukumpetera yitwa Black Chance twara tujana muri Karaoke yagenda afite miliyoni nka 2 zo gusanzaza zo guterera abantu gusa yicaye gucyaye akaduga gati radio nige ndibuka nigihe cha show yabera kuri Miki show ya Kenisol Daboje kuri podium yaraduza la sesi note nije namubwiye nije namurondere inza yaraduka we nivyo abakeneye gusa urabyo rero ibyo rero nivyo Nelly yagiye kugira mahera ya page sawe vraiment wewe franga ya page amahera ya page agira boss lady amahera ya page akugira boss lady umaze kuyasubiza warakoze warungutse hamwe unababwa ate bamwebwe mwamahaye jana nukuri ko Imana mimi nabapiga 500
cyo giburutwa boss lady ugacushinga ni ntati narakoze we na projet yawe yayanze wamaze ko kutwa boss lady rero nibiyama igari giyofering cyane byose ubizi usanga ibyo bintu reka sha ibyo bintu sha reka sha reka nivyaneri usanga naho ari karagirana ari karagira iki none wowe mugoreza amafaranga uno munsi ngene ugacuja mu nyisho ega baguha abwaragowe ugarashobora kuzora abazo nafungwa arabanda yagenda zasesa amahera y'igihugu malversation économique tubwira ibyakora ayagenda kora iyo migambi ibyo bintu byo kuzaragenda ngo wekarasesa amahera wewe urazi nta ndakubwira umugambi wa mbere utunguka ni umugambi wo kujya amahera après mariage nukurikira umugambi wa mbere utunguka nyuma ya mariage yakurikira umugambi wo kujya amahera kandi na mariage bariko barajya amahera ibitoro ibikibigeza ibintu bya mbe etat civil byaswa gusaga bobo free bitu ya bure etat civil none ni free barariha etat civil ni barariha angahe warayikoze wewe mwari shanga za etat civil ni etat civil homba etat civil ni homba muragenda mukigisha ingene muzo mugabo umwe ingene umwenda wafashe umwe muzo urihira hamwe kirecyo berekanye ko sesagura nibyo aho nyimba hari aho batarihishije aho nagiye hotel d'Aville bararihisha hotel d'Aville ego babakoteye geni location yiga location ni etat civil no haje buri mu bitu haje ugiye gusama mu bintu byo gukotesha ivyo oyo directement ubumaze gutanga ubuvise umugambi ukora umugambi utunguka kubera etat civil ni kwagusa ni kubuntu nta wewe ningingo jewe uniyene je nawe twumvikanye turagenda ico bakora gusa baratwafisha ntibasange ngo dufitane mu etat civil igikogwa twemeranije ko tubaye kuza wibona ntugirikire mariage egaye je hari giye usanga ndabikoze usanga bagomvye kuntwara mu mugambi utunguka erega je nk'ubu je nabibwiye mama atabara kumbwira ngo urubanza ngo nugu umuryango sugwi wawe atereka umuryango wawe rugira iki ubikora sasa ubigenza gute hari gihe n'umuryango rero gutwara mu bitunguka kwera umuryango ari gabe rucu finance kavuga ati ku muryango bikore katere si mwebwe naje ngenda ngire cyesiga ndari hamadeni ngo nuko reka ibyo bintu reka je ndibuka mariage yigeze kuba bukeye kibaza gutora intebe kumugatipe reka aza kamufrapa ayo nuko uzobigenza yiti aya cyabaraza homba intebe igenda zikoresha twari kumwe kabati twari kumwe ni matera twari kumwe nta ivyo byose nta kimwe aragiye nimburugini twari kumwe ndababwira ivyo byose nta kimwe aragiye nukuri kwima umbe ni namajambo gusa aho nta kimwe aragiye nakubweti hari abandi ugera gusa umviriza hari abandi ugeze mwigeto na gahere hano yakoresheje intebe n'ijana hamweretse wankoreye intebe je ngo kwima umutipe mu konesere vraiment kwa mutsina mbwa intebe ntazura Ndiye ndaguhe story urabyo ni intebe hari umuntu afata dufate nk'ubu dufate nk'akaje cyari umujama yaramaze iminsi aransomesha ko nawe urana ko ufite imizigo yose urumva afite ne gahunda sinzi amanyanga ari karagira babonanira muri salo muhira kaya sasa kubwira ngo hapa ni kwangu urabyo tipe kumbe kuri hariya ku mupaka hariya muntu zeya ikobero kamwe kumbe kuyikorera ikobero gani babana n'umugore mukumuresha akamureshereza wanje abaje je nka cyane twumuboye sasa ko nturazi nawe wico ntazo baragukenera oya Impamvu rero turagira ateshe n'abahungu ubu je ntazo ndakina byo icyo umuboye nkima fresh mu gikoni nka pepera boss sai gitunguru nka simba target gusa ita civile bahejeje cyabona yo reality oro no munsi kwera abaranzi ko abakobwa benshi usanga urukundo rwaro rufatiye ku kintu mugashagira Imana asanga umukobwa yari yaramukunze agenda kumenya ukuri kwiwe mu nyuma rom tipe bibereye kobero ari pani kobero imakamba ivugizo wala
ivuga ni hari boda ibaka ari yafo kumutipe n'umuntu uze n'umukomisiyonere waga namba yinjiza abantu magendo na sinzi ibintu by'amanyanga nyene baba bakora hari yambaye amafraude baba faye I don't know cyane bya bintu nyene n'umugore mu bana ufasha ushaka gukwagirizwa n'imyaka na 30 gacufunga tujere kuri konti Crown na Simbizi yego Crown yaratakaye man arahari ari mu vyunguka ari mu vyunguka Crown nije namushize mu vyunguka mbwa uwo nta birenze Crown afise ingabire sivyo Crown yihe Crown Rema kandakubwira akazi kiwe arakorera kenshi byunguka Crown arandikira abantu benshi amahiti arandikira abantu benshi arabandikira benshi indirimbo urabona sinzi kubona ko Alvin Smith asigasoye indirimbo zidafata Crown mamwandikira oya Alvin Smith yigize umumesha ntuzi ko Alvin Smith noti yo ugira uyige wacu umukuye sawa rero yigize umumesha Crown je naramuhaye imizwa mbwatwana wewe kwa Alvin Smith ibintu byose akorera amahera sibyo kiganiro agusaba inoti haga no mu modoka yiwe Alvin Smith naguha lift agupakiye urariha oya Smith bas nta uzujya Alvin Smith na lift agupakiye ntarabangura umudemu nabangu vizingidi nabangu viziki urariha jana kinya kawo ndo mu vyungu Alvin Smith yigeze kubwira abajama bamuherekeze igihe bagenda kurondera ibitoro muri Kongo nukuri ko Imana abajama bose yabashikanye Uvira ati mutandisha ndabatayo bad Alvin Smith uramuzi wewe ujya hari noti ni ajara chokora makayikuyeyo urabyo rero kandi navuga ati okay niwe nakarimbo uturimba karimbo yarimba mu Rwanda yarimba na mukobwa wo mu Rwanda kitwa nde namba ari bwiza akaririmbo ni bwiza ngera ka message ni konje ntumbaza ibintu yaririmbye mu twanje arimo ibindi bintu sindavyibuka ndibagenge nagita ndayibagiye iyo ndirimbo frame embe na Alvin Smith na bwiza wayirabi kuri YouTube umengera kujimengo no muri na views ni Crown yamwandikiye iyo verse amaze kumwandikira iyo verse ubwo nyene umujournaliste umwe yagaburira inyama bakiriko umwe yatwara bakiriko mu Rwanda aca barabimamiku barabazi yitwa gute mu journaliste umwe yabaye inyama sinzi nabonye baje inyama gusa ati baje inyama ujya mu journaliste ico wanse naho ujya mu journaliste rero yabagaburira inyama kubera ivyo byababira muri studio bari kumwe n'ujya mu journaliste bagaburira inyama urabyo acha kundi ngene Crown yandika na Crown hatangora kuza aramwandikira indirimbo yandikira mu journaliste yabagaburira inyama ujya yarafise ijya concert babahembye inyama sawa Crown urabona ko MT number 1 tuziki twe natwe n'ubu dutera amaswata kubera iki tuyatwa nukuri ndavyemera sana tuyishiya guno Crown yatumwandikira kamandikira n'utuntu nyene umva yuko urabyo munyuma no cyenda mwandike namuhe Crown usanga kwandika indirimbo kuri 50,000 ibihumbi jambwe ati Crown wewe urashaka kwandikira umuntu ukamuhekenyera akamira urazanye amafaranga bari karinjita munyuma yasharaduza igiciro ngo MT number 1 agiye kumubwira ukuntu imbisigiyo cyadoze acara kwepa gato mugabo munyuma ariko barakorana Alvin Smith uko nyene urabyumva yagiye azingwa ni bya bindi by'ubujama ngati mana bro imyaka ikira tujana Juno muziki ndayirimwo kuva myaka ya kera urabyumva none gashaho izingabire zacu tutamenye nge tuzikamisha bizogenda gute wowe urashobora kwandikira umuntu indirimbo yabye urabyumva kandi indirimbo ifise nagu ni indirimbo ngomba nsohore yitwa karaba isasi urabyumva ingene bakaraba isasi karago urabyumva indirimbo ni Crown nawe ni Crown ariko arayandika nakona niwe yayanditse nakona refrain niwe yayanditse urabyumva jewe ufite Crown icyo ndamukundira ni kuva kera namuha gusa subject nkamubwira gusa biriko birajya orientation yavyo cyamenye ibyo yandika ndishaka kuri byo turirimba ndi kumwe na Crown urabyumva n'importe quel sujet araguhereza le content urumva yuko ari ingabire rero ingorane dufise twebwe ngaha ndayazima none est-ce que kuzima no kuba mu vyunguka ikiri important ni cyane iryo zina
umuntu azokumenya atatu none abaririmbyi bose bazwi ntaco nivyunguka enda kwereke mviriza ndakubwira Ederi uno munsi umuririmbyi arakora indirimbo akora hit mbwa ntaronke idiri nimwe ntaronke show nimwe murabyumva okay embiza tubona vize hit hari show ni murabona hari afishe ni murabona beresima sibyo hari ikintu kizi murabona apari kugenda kuririmba ku mutwenza agaca duzanye na kuri podium urabyumva ntakura bingine beresima afise indirimbo hajya ufise indirimbo hajya uca wikometse kandi ngo ntirenza 5 urabyumva niko wavutse ntirenze iki beresima ntirenze iki abije yayo numva niyo ngwane rero iyo uronse ibintu kugihamana beresima yarayisohoye ndayishira ku ibiganza wewe yego ijya narayihezagiye ijya urabyumva ijya n'indirimbo nishiriye ku ibiganza jenyene umwananje rengana mugabo mwana amaze kurengana ringwane cyaba niyi cumubona ikintu cya mbere uzomenya yuko umuririmbyi ariye hit vraiment nuko nyene ujya mu peti nyene urumva kagarimbo kari kakadedikase n'ayandi benshi abaririmbyi benshi bariye hit nuko bimwe batangiye kubigabanya ko ndibuka rino jigero nka hit ya legend ashobasanga muri probox yuzuye nk'abademu nka 40 babananye n'inyuma ari inyuma bariyo muri probox yaguma yambaye ikimaske byabi ninja gutyo abo ngo ubu yarahinduye ubona arazi kwifunga hajya rinoje nupfa kumubona urabyumva ya urabyumva so kusanga rero abaririmbyi uronse umwanya wo kwifunga uca wiyandagaza uca witanga kwa gusa urabyumva ni nk'umukobwa mwiza ari nk'umukobwa mwiza nako kwiwawe mwiza hama ugagushaka buri muntu wese gume amuko gumurengana uyanda hari gusurira ucura n'amariske menshi nirere ye winje muri entertainment oya urumva no sivyo gusa hari umukobwa mwana nk'ico gitaye cawe ngene urana nyine ko umuntu akubana nini ko fresh aryoshe urana uraryoshe yes cyabibaza rero iyo uzi umviriza iyo uzi kuryoshe ugaca ubigendera ugaca unabitambukira byari so urabyumva kuko wenyene uri kurita moba uri kurisheta ucurima amazi urabyumva ucurima amazi kandi ndane amazi barayarima ya systeme kuri systeme kuri systeme kuri systeme imyagira rero ivya pasi kuko tumenyereye ibyunguka byo urabimaze mani urabimaze kandi cyane ne pasi nayo yagize iki pasi wiwe kweri ashobigumamo nkaho menga si oya pasi n'umuvandi amadolari y'urayamaze oya pasi gusa na gari twarakoranye emission ahubwo re Etoile du centre yose ko barafise evenement le 8 mars mugabo je fete ya emission mpamvu nabakoresheje emission bajya abantu bica bigaruka no kubampa ibyunguka rega imwe navuze wabyumva jewe nta muntu ampa ibyunguka ari mu mafuti batandukanye ibyo bintu moi je ne suis pas un avocat du diable jewe abampa ibyunguka n'abantu baba bari busy atamwanya baba bafise wo kugenda kugira batange ukuri kwabo niyo mpamvu na emission twakoranye hari abantu kisatande bagomba rero ngo bavuge ngo byavagisa je nashinja kuri l'histoire Etoile du centre aba type ni bande sivyo uno muziki wacu bawuvanye bawugeza he je nubu bajya batipe ndabajya imihari kuko uno muziki ndashobora kuvuga ko nibo bawishe ute Pardon. Yemisho twakoze. Uraza gusangamwo connection. Aho umuziki wabo wafatanywe n'umuziki wawo hambere. Hariho transition yabaye. Uno munsi turacyagira ku muziki ba pasi bazanye. Urabyumva? Ona gushika no munsi umuziki ba pasi batanguje Etoile du centre n'abandi bari kumwe muri ico gihe muri iyo myaka ko nibo barabahinga bawo
ba Pasi ba Jeremy production n'abandi bitwa ba Bochum nibo bantu umva hari umuziki ujya wa kera wakogwa kera n'ubuhinga bwa kera hagacabaho rero abatanguje ni nkaje no kubwira yuko ibintu byo gukora ama clip na ama appareil mashasha mwe naya nije nabitanguje ibi ama video nibi urabyo kandi je sinabata niko ndakubwiza ukuri atanu ngarabikoresha muganaje nari nayibonye hanze nari nayibonye ku bafaransa ko ndibuka video ya mbere nakoresheje na ni Idris yabizaye mu Burundi asha ego aho we naho biharira ndi umuntu wa mbere ngo nakoresheje appareil DSLR le premier mu gihugu cyose urabyo hataraza andi makamera ibyo nibindi byo buhinga urabyo rero ba Pasi dufagira muziki ya bacyanco wa misi nabande muziki ya kera ba Pasi barafise hariho ico bakoze ngaho hagati urabyumva barakira warakinya wa mukino w'inkoni bagenda umwe kiruka akaguye inkoni kiruka voilà rero uno munsi inkoni bayihereje uyundi abayakiriye urabyumva Pasi ari mu bakiriye ijya nkoni kubera hariho ijya generation y'imiziki duhere muri production y'iki n'ingene imiziki yakogwa abatipe no batanguje ibintu byo kuririmba bakoresheje ubuhinga bugezweho urabyumva ayo n'amateka ni histoire urabyumva ivyo rero ni ibintu bya mbere umuntu ategereza guhereza agaciro niyo mpamvu urumva mu kiganiro nakoze nakoranye nabo nariko nderekana dabo abo bantu abari bo n'uruhara bagize impamvu ndakubwira yuko ndabagiriza yuko ari bo bishe umuziki bafise ibanga batahaye batoya babo urabyumva niyo mpamvu ndabatumye mwebwe ngene munamwe muzobironderere muyage nabo mubabaze ingene ico kibazo niba nakishuye mu kiganiro mugasi nifuza yuko ico kibazo yuko ari je kandi nakibabaza kandi harakeneye abantu babaze ingene muri 2010 bakoreye campagne umugambwe uri ku butegetsi umugambwe uratsinda amatora umastadi bakoranye nabo bari begereye indongozi sivyo hama gushika uno munsi abarimvyi bakaba bacidoga kandi nabone barabaririmbye hama ntihagira impinduka iba urabyo no baririmbyi nuko kera sinzi ko abiraba bagenda hari ama competition aho raba yitwa Vision pour demain kuri RTNB uravyumva hari ibintu byinshi bakora ngene ibintu kana ni ibintu biri VIP ibintu nyene ubona nyene ko umuririmbyi afisaga genre bari mu bantu batumye umuririmbyi wiyumva nyene ko nawe ufisa agaciro kuko ba Pasi baje gukora umuziki mu gihe umuririmbyi bamufata nk'umuvayo mugandi buge ico gihe indirimbo zabo basohora n'abavyeyi bacu barazumviriza uravyumva kavuga ati niba baririmbye witwa Descent nuko ndibuka je ni Garise Dirac niyo batumira bakaza hagara ukabona neza Garise Dirac urumva ni ishure giga ko nyene abana nyene bavanze bo mwisite niki mugabo n'abavyeyi nyene baba VIP nuko uravyumva veyi bo mu Kinindo musaga mwirohero wasanga bose twari tuvanze Garise Dirac mugabo urumva ba Pasi baraza tuzi bakaduha umunezero kandi abavyeyi bakaryoherwa muri journée de fraternité batarabigira business ngo bice bipfa kubera kera gema fraternité yaba kwishure yaba ari umubano waba fraternité urumva abavyeyi n'abanyeshure n'abarezi niyo mpamvu wasanga ndazi nk'umunyeshure twigana yitwa Baros ndibuka ifoto ariko aratamba na directrice namba ko baratamba namba byagenze gute yari yarangije directrice nyene abantu mujama arayijya ifu picture irahaya yari ashobora ko directrice wacu yaratinyitse je directrice buri gihe ambonye aca mparamvu umva nari yaranja ambonye ntanico umva jewe kuri Garise Dirac namana makosa natakosa nabanakoze mugabo directrice yashobora gusakunda gusa ati urumva arashobora directrice yaranda ndamba gihari ahari hose itwa Consolate twamutazira Aisha yaba mubenzi kuri 17 babo tama imere yuko directrice ayo directrice rero je directrice buri gihambonye yacanyiruka buri gihambonye yacanyiruka rero naje nico gerero niga mu 9
ko naje lycée dirake 9e mvuye kwiga ruguru abyo naye mvuye ruguru iyo umenyaganyaga ko natangwa hano 7e abantu imyaka nyine utoye muri adolescence 8e abantu yabirahaye viesha nta muri interne shabarangegena muri 8e urumva niga lycée yitwa Mede Sauveil ari college Mede Sauveil cyase cy'ibitoki nzi Buganda yaraize kuri lycée communale jewe uje cyanize ubwoko bwose bw'amashuri cyamase communale Buganda nza directeur lycée dirake erega ico gibari directeur yanyime n'ikibanza yaranyime ikibanza kubera yambwiye ati lycée dirake nashobora kuza umunyeshuri atatoya atafise amanota ya lycée navuga ati madame je nararutoya amanota ya lycée Sangenda kuzana ibipapuro byanje byantuzinga kuri lycée de la Comibu. Urabyumva nagiye muri lycée communale kubera ingorane. Urabyumva uko niga muri interne bangonga externe premier trimestre. Je barankura amanota cyane mu ndero. Byatari. Kandi muri interne nawe utanyeshe iki gusa muri education. Bacha kugonga externe. Ko nakwita amasorti none tori. Ibintu byankura amanota menshi ari amasorti. Sorti non autorisée. Rero umunsi bigeze ko nkubita sorti non autorisée nocturne nari ngiye kwiba. Direnta dufata byembe ngeze kuri Bankobo. Na umva yari muga simple cabine karaho. Acabwira umushoferi asamatara atuvuza amazina. Idris Muhigwa mbe nari kumwe nawe twari batatu. Twari tuvuye kurondera kamva. Twavuye mu ntuze yamwirise twagiye kurondera idame mu ntuze nya mwisite caratudaka urabyumva aho rero cyo dukubitwa maramvu wa muri umunyamakosa kuvana ku makorve yakaje je n'ubu yari ari kuri ise cy'ibitoki imana acha ndabibarabara naciye ndeke namwe umva haragera igihe abagati n'umunyeshuri tubigenze gute amanota tuyakuye twoyamara n'ubu nukumeza haro abantu bakivu nama mu makorve kibiti ucama barabara iki mugabo nciye ubwenge mu ishure kumvo z'umutekano rero idrisa wamugirira ishavu lycée dirake rero directrice yafa gusa mugabo urumva difference yaho hari ahantu bivaye nuko meze hari ahantu ubuguruguru babwita ngo nukubura indero kandi ari ubuguruguru je nari umuguruguru erega nari mfise indero mugabo ndi muguruguru ukiri umwana nari umuguruguru ukaca buhera ubu rero nivuga yuko ari ni parara namye mvuga nkunda kuvuga mugabo birantunze attention ubu birantunze kuvuga ubu n'umunyeshuri twiganye aboye ntunzwe no kuvuga nkaza ngaha iparara mugari wasatubi ngo ndi mwiparara ngo nari mu byunka karabasasi iri parara nyene je ndi mu byunka ibyunka byanje ni ibinyene nawe uramuhagurukiye oya niko ke none sindi mu byunka none iparara mugari ibyunguka urabyumva rero so rero ico gihe dufate mubare nako ndagwa story gato zo kuri Cedric niko yakorambaza bya ba pasini iki urabyumva je rero directrice ambonye yafa gusa kumbona gusa guki ambonye gusa guki cyambona mikosa ni nkuko nene nuno munsi umuntu ashobora gusa kundaba gusa avuga ati umuntu nasoma amakomantere ati none umudipe ko batamupfunga nabonye ni kudafungwa wowe ufunga umusazi uzi ko asara nibibaho idrimersi je ndumusazi gusa lo 8 mars tuzogende gushikira étoile du centre ni kuri nozeke Oro, Louis Max tuzogende kuri arena. Kayo Louis Max ari evenement nyinshi. Mugabo urumva evenement kuri arena vraiment tuzoyitabe. Ni evenement nziza. Niyo batosi bakubera harimo ivyunguka vyiwawe. Oya nta vyuka vyiwanje biri. For real umbiriza. Ni evenement yo guhagacira umukenyezi. Mukenyezi umpa agaciro uzosohoka. Nari umukenyezi we. Mukenyezi wande. Umve nani. Uri umukenyera rugamba. Sawa. Ndabikubwira nyuma ya kamera. Sawa. Tuzogende dushikire abakenyera rugamba. Bose. Abakenyera rugamba cy'abakenyezi. Ngwanira abakenyezi bose abakenyera rugamba. Uri muri kombi uri muwaye mwaka wowe. Urakoze ndagushika. Je nzogenda kwifatana n'abakenyera rugamba. Ai rero. Hama dukora ivyunguka. Hari ibindi none. Turi kumwe. Turi kumwe dukora umuziki mwiza.
saho gusa no kuri ntuzenya abazoba bari mu kajaga hariya bazogende ku road beach abazoba bari Bujumbura nabo hari evenement nyinshi ku road beach hari evenement kubera umuvandimwe wanje yitwa Remy 105 ijeraho kuri road beach ndanamuramutse 7 mari Beni ni kilo ni biro 5 kilo Remy hariya kuri road beach hari evenement kuri arena evenement to di centre bazoze ari benshi harona evenement izoba kuri New Force ko bahita yateguwe na Michael de Musicien gaje ndumumambere wa Michael de Musicien abo bose aho baziyumva abari bazoja gusa jewe nzoba ndi ku muryango kuri arena. Merci. Asante sana. Nzokwinjiza sinzokurihisha. Kuri arena. Kuri arena. Antene 20000 mugabo nzokwinjiza. Sawa. 20000. Ngato zokwicarana? Nta kibazo. So matwicarana? Ntaribi man. Bazodufotora? Ntaribi. Nzoposta? Ntaribi. Sawa. Uzonyitwarira? Niwo nitwariye ninde? Murira hindu. Bahinda bashimiye. Sawa sawa. Mwereko muradukurikirana mwese yari Simbizi umudakuvuze. Na Ange Delicia himbaza utubegera subscribe. J'aime commenter. Partage. Sawa. Merci beaucoup. Abakunzi ba Akamotive.